Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo ndabahaye ikaze n'umunezero mwinshi gusubira kubana namwe hano kuri no platform ivuga ivy'Imana. Nizere ko mwese muri abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi ko muhezagirwa mufashwa n'inyigisho zicano kuri no rubuga. Nanje personnellement ziramfasha ziranyubaka no kuri Imana ibihererwa icubahiro. Ndabashimire mwebwe mwese mwibuka iki gikorwa mukagishira imbere y'Imana mukansengera mukagisengera umwami Imana bampera umugisha mwinshi cyane. Nongere nshimire namwe mwese musangiza ubutumwa abandi. Ni igikorwa gikomeye cyane mukora mwe tuba turiko turavugana ubutumwa mubandanye musangiza ubutumwa abandi ntimwigungane ivyo mwakira mu bisangiza abandi n'abandi bahabwa umugisha w'Imana. Amazina yanje kuri bashasha ni Karine Bella baranyizigiye shira mbere. Ndashima Yesu yangiriye neza, yangiriye ubuntu, yangiriye icizere, yampagurukije kumukorera muri kino gihe. Abashasha rero ndabakiriye, urashobora kugira like, urashobora kugira share, urasangiza ubutumwa abandi nkona ko ndabivuga, urashobora kugira subscribe kugira ngo sohoye video uronke message mu telefone ikubwira yuko hariho video shasha yasohotse. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Uno munsi nari nkeneye guhindura gato ingene ndabasangiza icyo Imana yashize ku mutima. Nashaka uno munsi turirimbe. Imana ishimwe cyane. Ndaririmba ndi umuririmbyi ndabikunda. Kuririmba ni ikintu nkunda cyane gose, ni ikintu kinyubaka cyane, ni ikintu kingaruriramo ivyizigiro iyo nabitakaje, ni ikintu kimvyura iyo naguye hasi, ni ikintu congera kundema mu wundi muntu iyo numva niyibagiye ntakimenya icondi ntakimenya uwo ndiwe. Iyo ndi mu mwanya wo gutazira Imana no kuri ndubakika. Indirimbo zirubaka cyane, indirimbo zirarema. Imana ishimwe cyane gose. Uno munsi rashaka turirimbe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'Ikirundi, indirimbo y'108. Haleluya. Ni indirimbo ivuga ngo je ndi umukristo. Uyu muririmbyi ariko arashinga intahe avuga icari, avuga ko yahindutse, kumbure ko atakiri wa wundi bahora bazi, kumbure ko atakivuga kwa kundi bahora bamwumva, ko ari uwundi muntu, ari cari mu gishasha. Imana ishimwe cyane. Arashinga intahe rero aravuga ngo je ndi umukristo. Reka tuyiririmbe hanyuma ndaza kugira ico mvuze kuri aya majambo. Yesu aduha umugisha. Je ndi umukristo nzokwama ndiwe mu bintu vyose gushitsa gupfa. Je ndi umukristo ndashinga intahe nahigihugu cose co ntwenga. Je ndi umukristo wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo, kuko aho yapfa yazira jewe bikwiye nanje ko ndamukunda. Je ndi umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkugwa mu vyaha. Je ndi umukristo naho notegwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Je ndi umukristo nkaba umusoda ndi mu ntambara ndwana n'ivyaha. Umugabisha n'umwami Yesu nitwaba kumwe nzokwama ntsinda. Je ndi umukristo ndumwambukira
ndakobeje mu rugendo rwanje ivyino mw'isi ndabihinyuye sigaye ndondera ivyo mw'ijuru je ndi umukristo intara yacu iri mw'ijuru ku mana yacu nanzaribayo nanamagorwa abaho bose baguwe neza je ndi umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kiranyibagiza imibabaro nkumva nduhutse kubw'umukiza je ndi umukristo uko ndi kose maze ndengukijwe ngeze gupfa nzogira akanya muneza kenshi nzoba mpiriwe ngiye mw'ijuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi yari inspiré na mpwemu w'Imana, yarongowe na mpwemu w'Imana. N'amajambo aryoshe cyane yo gushingira intaha Imana, n'amajambo aryoshe cyane yo kuvuga ico wabaye co, n'amajambo aryoshe cyane yo kubwira abataramenya ubwo buzima kugira ngo nabo babugirire inyota. Imana ishimwe cyane gose. Mbega umukristo niki? Umukristo ni umuntu yizera Yesu, yemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ko Yesu Kristo yaje kuducungura, ko Yesu Kristo yadupfiriye akamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uwo onye ababaye icaremwe gishasha. Hanyuma rero amaze kuba icaremwe gishasha ababaye umukristo, ababaye wa Kristo. Kujya ushobora kubwira umuntu ngo ujya n'umuntu wanje. Yesu nawe nyene iyo umuntu yamwakiriye yamugize umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, Yesu nawe avuga ati ujya n'umuntu wanje, ujya n'uwanje, ujya yitwa umukristo, yitwa uwanje, yaranyakiriye, ndi mu bugingo bwiwe. Haleluya. N'ubuzima buryoshe cyane gose ndakwifuriza wewe utarabugira. Hanyuma araririmba aravuga ngo je ndi umukristo, ngo nzokwama ndiwe, ngo mu bintu vyose gushitsa gupfa. Ngo je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cose contwenga. Imana ishimwe cyane. Hari igihe kuba umukristo mu bintu vyose bitugora, hari igihe vyanka, ukumva nta nkomezi ugifise pe, ukumva ntavyo gishoboye, ukumva warengewe, ariko ntabwo ari kubw'inkomezi zacu, ntabwo tuvyishoboza. Iyo wumva vyanse, iyo uri kuranigana cyane gose, uzoca umenya ngo uri gukoresha inkomezi zawe. Nagira ndakwibutse ngo muri ubu buzima bw'umukristo nta nkomezi zawe zikora, nta bushobozi bwawe bubamo, ni inkomezi duhabwa n'Imana biciye muri mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana ni wadukomeza, kuko Yesu yaravuze nawe nyene ubwiwe ngo birakwiye ko ngenda, ngo kugira ngo mpwemu w'Imana aze, ngo kuko ni ntagenda ngo ntazoza, ariko ngo ninagenda azocaza, kandi uwo ni wazobashoboza, ni wazobashoboza ivyo mwe mutoshobora mu nkomezi zanyu. Yariko abwira abigishwa biwe, yarazi ingene kuri wa munsi baza kumufata yabuze bose iyo banyikiye, yarazi ingene Petero yamwihakanye amaso mu yandi aravuga ngo nta wenzi,
yarazi ko atankomezi zabo bafise zo kumushingira intahe zo kubishobora, atakindi kintu abahaye kibashoboza. Arababwira rero ngo muhemu w'Imana niyaza ngo niwe azobashoboza. Reka dusome mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo w'8. Haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi muhemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ntabwo yashimye ko abigishwa basigara barabura ingene babigenza, basigara mu bwoba, babura ingene bamushingira intahe, kuko bari barumvise ivyiwe, bari baragendanye nawe, bari baramubonye, bari barabonye ko ari umwami koko. Ariko yarazi yuko naho ivyo vyose babibonye hariho ubushobozi badafise. Arababwira ngo muhemu yera niyabazako muzohabwa ubushobozi. Haleluya. Uwo muhemu yera rero niwe adushoboza, niwe dushoboza gushingira iyo ntahe Imana mu bintu vyose, niwe dushoboza iyo ducitse intege, iyo twumva twashitse no hasi, uwo muhemu yera aratuvyura, aratwongera inkomezi, tugasubira tugahaguruka, tugasubira tugashingira intahe iyo Mana yacu, tugasubira tugashingira intahe uwo mwami twizeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Uyu muri mvyarongera avuga ngo je ndi umukristo ngo wo mu mutima, ngo kuko ubusigaye nkunda Kristo, ngo kuko aho yapfa yazira jewe bikwiye nanje ko ndamukunda. Imana ishimwe cyane. Ngo je ndi umukristo ngo wo mu mutima. Mu mutima, mu mutima harakomeye. Mu mutima hari ibintu byinshi. Umuntu ashobora kuririmba ko ari umukristo ariko hariya mu mutima atabo Kristo afise. Umuntu ashobora gukoresha ibikorane akerekana ko ari umukozi w'Imana akomeye, ariko hariya mu mutima atabo Kristo buriyo. Imana idufashe cyane gose. Umuntu arashobora kukwereka ko agukunda, akagukorera ibintu vyose, umva no kukoza akaba yokoza, akaba atakintu na kimwe atokora kuri wewe, ariko mu mutima hari akantu kuri wewe. Yarakwishe, yaraguhanze, yaraguciye ko ku mazi, yarakugandutse ko, yarakwibagiye, ariko ivyo akwereka ngaho inyuma akakwereka yuko uri umuntu wiwe. Imana idufashe cyane gose. Mu mutima rero hariyo amabanga nyegejweyo. Mu gitabo c'Imigani igice ca 4 umurongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikintu cose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikintu cose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Mu mutima wawe niho ubugingo bududubiriza. Mu mutima wawe niho hari ubuzima n'urupfu. Mu mutima wawe niho vyose bihera. Buryo uzonarabe nta n'umuntu ashobora kwaduka ngo akora icaha, atari umuntu w'umusazi. Nta n'umuntu ashobora kwaduka ngo akora icaha atakigambiriye mu mutima, atagiteguye, akagiplaninga neza cyane, akagipanga bien sana mu mutima. Ashobora no kuba ariko arakigupangira muri kumwe mwicaranye, mugabo mu mutima wiwe yapanze ibintu vyose aza gukora biri against you, ibintu atari vyiza kuri we, ibintu bitaguhimbara. Yapanze ibintu muri we agira gukorere mu mutima iwe, ariko wowe udashobora kubibona kuko ico Imana yarakiduhishije. Ngo mu mutima rero ngo niho ubugingo bududubiriza, niho ubugingo bududubiriza. Ubugingo dutanga bududubirizwa mu mutima. Rero nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo urinde umutima wawe. Uyu muririmbyi nawe aravuga ngo ndi umukristo wo mu mutima. Imana idushoboze kuba Kristo wo mu mutima. Imana idushoboze. Ahanyene mu gitabo c'Imigani mu gice ca 23 umurongo w'7 haravuga ngo kuko uko yiyumvira mu mutima ariko ameze, araguhimiriza ati nujye nunwe, ariko umutima wiwe udafatanije nawe. Umwana w'umuntu ivyo yiyumvira mu mutima wiwe ngo niko ameze. Ngo arashobora kuguhimiriza, arashobora kukubwira ngo nujye, arashobora kukubwira ngo ndagukunda, arashobora kukubwira ngo ndakugaburira, arashobora kukubwira ngo ngwino ndagukorera ibi nibi, arashobora kukubwira ibintu vyinshi, ariko ngo mu mutima wiwe
atari ko biri, atari ibyo ariko aravuga mu mutima hari y'ibindi. Imana idufashe cyane rwose. Ngo ndi umukristo w'umutima, ngo kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, ngo kuko aho yapfa yazira jewe, ngo bikwiye nanje ko ndamukunda. Imana ishimwe cyane rwose. Ijambo ry'Imana muri Yohana 14:15 niho hatubwira Yesu ariko arababwira ngo nimwankunda ngo muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Mu gukunda Kristo no gukora ivyo ashaka, no kumenya ko mu mutima iwawe ivyo uvuga inyuma uko ugenda ahinyuma ariko no mu mutima iwawe hameze, ukamenya ngo ndiko nditondera ivyagezwe n'Imana pana ku munwa, sindiko ndabibwira abantu ariko no mu mutima wanje niko biri, ndavyubaha ndabigenderamo. Sindiko ndavuga ngo nimukundane ntimwankane ariko mu mutima wanje hari y'urwango. Menye ngo ninabivuga abe no mu mutima ariko bimeze. Yesu aravuga rero ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Uyu murimbyi nawe aravuga ngo ubusigaye nkunda Kristo. Gukunda Kristo no kuba umukristo wo mu mutima no kugenda uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana idufashe cyane gose. Igice cya kabiri yavuze ngo je ndi umukristo ngumva ubwo buntu, narakijijwe nkugwa mu vyaha, ngo je ndi umukristo naho notegwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Twakijijwe kubw'ubuntu, twakijijwe kubw'ubuntu. No kuri nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo ukizwe, nta nkomezi zacu zibamo, ni kubw'ubuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Banyefeso 2:8-9 haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Uyu muririmbyi arabihishurirwa kandi aravuga ngo ndi umukristo ngumva ubwo buntu, ngo narakijijwe nkugwa mu vyaha. Ntabwo yirasi inkomezi ziwe, yaravuze ngo ni ubuntu nagiriwe. Kandi ijambo ry'Imana rirabivuze ngo twakijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari kubera ibikorwa vyacu. Nukuri yaba dukizwa kubw'ibikorwa, hariho abantu bafise ibikorwa vyinshi bo kwirata, hari abantu bafise ibikorwa vyinshi borengukana imbere y'Imana bakavuga ngo ibi nivyo vyankijije. Ariko twarabonye, sinibuka ko ari kwa kabiri ndwiheze canke uwo imbere yawo, twarabonye ingene Yesu ngo hariho abantu azobwira ngo sinigeze ndakumenya, ngo mva imbere ngo sinigeze ndakumenya. Nabo ngo bamubwire ngo ko twavugishwa mu izina ryawe, ko twakoreshwa ibitangaza mu izina ryawe, ko twakora ibi nibi mu izina ryawe, none ukaba uri kuvuga ko utatuzi. Yesu ngo babwire ngo mva imbere mwabakora ibizira mwe sinigeze ndabamenya. Umukristo yakijwe kubw'ubuntu ntabwo yirata ibikorwa, ntabwo azovuga ngo ibi bikorwa ndiko ndakora nivyo bizonkiza, nivyo bizongeza mu ijuru. Oya, aravuga ngo n'ubuntu bw'Imana nico conyene nirata. Kandi iyo wamaze guhishurwa ko ari ubuntu bw'Imana, unabikora ubikunze cyane, unabikora atanyungu bironderamo, kubera ko ubuzi ngo n'ubuntu wagiriwe nibwo bwagukijije. Imana idufashe cyane gose. Ngo je ndi umukristo nkaba umusoda, ngo ndi mu ntambara ndwana n'ivyaha, ngo umugabisha n'umwami Yesu, ngo nitwaba kumwe nzokwama ntsinda. Imana ishimwe cyane. Naho notegwa n'amarushwa, uyu muririmbyi yari yaratahuye ko naho yotegwa n'amarushwa, naho yoja mu ntambara, naho vyokubitana hirya no hino, yari yaratahuye ko Imana iguma ari umwizigigwa. Yari yaratahuye ko Imana yizigiye idahinduka, iguma ari yayindi, iguma ari Imana y'urukundo. Imana idufashe cyane gose. Arongera aravuga ngo ndi mu ntambara ndwana n'ivyaha. Nukuri ivyaha turagwana navyo cyane gose. Hariho ivyaha bitagaragara cyane, ariko umuntu agwana navyo mu mutima. Umuntu aba ariko aranigana avuga ngo iki ntaco nkeneye, akagwana. Imana ishimwe ko dufise Yesu Kristo adushoboza kunesha ivyo vyaha, adushoboza kugwana iyo ntambara tukayitsinda. Muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 12 haratubwira ngo hahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Wibuke ko gukunda Imana no kugendera mu vyagezwe vyayo
niyo proof yereka Imana kwikunda. Hanyuma niwagwana izo ntambara zo guca mu vyago, izo ntambara zo guca mu bigeragezo, izo ntambara z'ivyaha ukazigwana ukazinesha, ngo hariho igitsibo c'ubwiza wabikiwe, hariho igitsibo c'ubugingo wabikiwe. Imana ngo izohereza abo bayikunda, abo bagwanye intambara bakayinesha, abo batitaye kubibagwanya, abo batitaye kubibaremereye, abo batitaye ku vyaha, abo batitaye kubibagwisha. Abo ngo nibamara gushikama, abo ngo bazohabwa igitsibo c'ubugingo. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikaca ryongera rikabishimangira ritubwira mu gitabo c'Abikorino ba mbere 15:57 ngo dushobozwa kunesha ngo na Kristo umwami wacu. Niwe adushoboza. Uyo mwami ari kumwe natwe, ari mu ruhande rwacu, no kuri turanesha. N'uyu muririmbyi rero niko yaririmbye aravuga ngo umugabisha wacu ngo ni umwami Yesu, ngo nitwaba kumwe nzokwama ntsinda. Yaramaze kunesha, yaramaze gutsinda, yaraduhaye iyo ntsinzi. Ni umwami wacu. Uwo nitwamwemera tukama tumwizigiye muri vyose, mu bituvuna, mu bidutsitaza, mu bidutera, muri ya myampi yakumurira umwasa dutera. Uwo nitwamwumirako, nitumurekure, nubwo tuzokwama turi mu ntsinzi. Imana itugirire neza. Umuririmbyi arakomeza araririmba mu gice ca 3 aravuga ngo je ndi umukristo, ngo ndi umwambukira, ndakobeje mu rugendo rwanje, ngo ivyino mwisi ndabihinyuye, ngo sigaye ndondera ivyo mwijuru, ngo je ndi umukristo, intara yacu iri mwijuru ku Mana yacu, ngo ntanza ribayo nta namagorwa, abaho bose baguwe neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Ngo je ndi umukristo, ngo ndakobeje. Mu yandi majambo nta kiriko kiramunyiganiza, nta kiriko kiramusubiza inyuma. Yaramaze gufata inzira, yaramaze kuvuga ngo nta na kimwe kisubiza inyuma. Ndakomeje. Ngo ivyino mwisi, ivyo mwisi ngo yarabihinyuye. Ngo ivyino mwisi nabihinyuye. Ntibisubiza inyuma, ntibimbuza kubandanya, ntibimbuza urugendo. Dusome mu gitabo ca Matayo gice ca 24:35 havuga ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaca azoba. Twongere dusome mu gitabo ca mbere ca Yohana gice ca 2:17 haravuga ngo kandi isi iri kwiraherana n'ivyifuzo vyayo, ariko ukora ivy'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe. Ibi nivyo vyizigiro vyo mu Kristo. Ivyo mwisi vyose bizohera, ariko ijambo ry'Imana ntirizohera. Ngo isi iri kwiraherana n'ivyayo, ngo ariko ukora ivy'Imana igomba azokwamaho ibihe bidashira. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ivyo mwisi ntibitubuze ubwo bugingo budashira. Ivyo duhura navyo ntibutubuze ubwo bugingo budashira. Ivyo tugwana navyo hamwisi ntibutubuze ubugingo budashira. Nitubigumize ku mutima ngo duhave dutakaza icingenzi. Nitubigumize ku mutima ngo duhave dutakaza ubwo bugingo budashira twakiriye. Nitubigumize ku mutima ngo wa munsi Yesu azotubwira ngo mva imbere sinigeze ndabamenya. Ivyo duhura navyo hamwisi tubikure kwa maso, tubihinyure nk'uyu muririmbyi. Uyu muririmbyi ngo yarabihinyuye, aravuga ngo ivyo ntibizosubira kumbuza kuraba iyo ndiko ndaja, ndakomeje urugendo rwanje. Imana itugirire neza. Uyu muririmbyi yarongera ararimba aravuga ngo intara yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ngo ntanza ribayo nta namagorwa, abaho bose baguwe neza. Imana ishimwe cyane gose. Igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana 21:4 haravuga ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere biheze. Imana ishimwe. Ibi ni ivyizigiro vyo mu Kristo, kwizohanagura amosozi yacu muri ico gihugu turiko turajamo, ico gihugu turiko turasiganirwa kujamo, ico gihugu kitarimo ivyago n'amarira, ico gihugu kitarimo imibabaro yo ngaha mwisi. Ico ngo nitwakigeramo ngo azoduhanagura amarira yose,
ngo urupfu ruzoba rwakuweho. Uru rupfu rutubabaza rudutwara abacu tukagira agahinda ngo ruzoba rwakuweho. Nta bubasha ruzoba rugifise, nta mibabaro izoba ikibaho. Abera bazoba babayeho mu mahoro. Imana itugirire neza, idushoboze kuyigumako no kuyumirako muri vyose. Umuririmbyi ararangiza avuga ngo je ndi umukristo, ngo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje, ngo kiranyibagiza imibabaro nkumva nduhutse kubw'umukiza. Ngo je ndi umukristo uko ndi kose, maze ndengukijwe ngeze gupfa, nzogira akanyamuneza kenshi, nzoba mpiriwe ngiye mu ijuru. Ngo kuba umukristo ngo ni ikintu gihumuriza umutima wiwe. Kuba umukristo ngo kiramwibagiza imibabaro yose yo mw'isi. Haleluya. Kubera azi yuko ivyizigiro vyiwe ntibirangirira ha mw'isi, ntibiherera ha, ntibiherera muri urwo rugo urimo rukubabaje rugubangamiye, ntibiherera kuri uwo mugabo canke uwo mugore agutesheje umutwe. Ivyizigiro vyawe ntibiherera muri abo bana bagutesheje umutwe. Ivyizigiro vyawe ntibiherera muri uwo mubosi akuremereye utakiryama. Ivyizigiro vyawe ntibiherera muri ivyo bigeragezo ubona buri munsi. Ivyizigiro vyawe ntibiherera muri iyo ngwara ikubabaje ikubangamiye utaryama ngo usinzire neza kubera uburibwe. Ivyizigiro vyawe saho biherera. Uyu mukristo yari yahishuriwe ko ivyizigiro vyiwe hari haho biherera. Aravuga ngo kuba umukristo biranyibagiza imibabaro yose yo mw'isi, ngo nkumva nduhutse kubw'umukiza. Ninamara kurengutswa ngo nzogira akanyamuneza kenshi. Duhejeje kubisoma ko nitwagerayo ata mibabaro izoba igihari, azoba akanyamuneza gusa k'ibihe bidashira. Mwene data, uhejeje kumva ko ivyizigiro vyacu bidaherera hano, uhejeje kumva ko ivyizigiro vyacu bidushikana mu bugingo budashira, bidushikana mu ijuru. Mbega mwene data, uri umukristo? Warakiriye Yesu? Waramwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Warakiriye ivyo vyizigiro bidahera? Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo c'Abaroma igice c'10 umurongo w'9 n'uw'10 ngo kuko ni waturisha akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, ngo uzokizwa. Ngo kuko ngo umutima ngo niwo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Mwene data, nimba uri kuraba iyi video uyu munsi, ni bwa buntu twariko turavuga. Wagiriwe ubwo buntu bwo kugira ngo uno munsi nimba utarakira uwo mwami, utaraba umukristo, tikakubera akaryo ko gufata iyo decision ikomeye mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo mu ijuru ntabwo bahimbaza iyo waguze inzu, ntabwo bahimbaza iyo navyaye, ntabwo bahimbaza iyo naronse visa yo kuja muri Amerika, ntabwo bahimbaza iyo naronse promotion mu kazi. Ibyo ntibabiserebra. Mu ijuru baserebra iyo umunyavyaha umwe gusa ngo yihanye, iyo umunyavyaha umwe gusa yahindukiye akava mu vyaha akakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Aho ngo mu ijuru impundu ziravugwa, aho baraserebra. Mwene data, tanga ico kirori mu ijuru, bahereza uwo mwanya wo guserebra mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urashobora kubivuga n'akanwa kawe, aho uryamye mu gitanda, aho uri mw'ibarabara ugenda, ukabivuga gusa ubimininga, ubikuye mu mutima, ukavuga ngo ndakwakiriye, umbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nukuri urahinduka icarimwe gishasha, ubuzima bwawe burahinduka. Hanyuma dufatanye urugendo ruja mu ijuru, turirimba hamwe n'uyu muririmbyi ngo je ndi umukristo, ngo kandi nzokwama ndiwe. Yesu abaha umugisha, abahezagire. Reka turangize dusenga. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro bw'amajambo yawe. Utuganirije neza, utubwiye ubuzima bw'umukristo, utubwiye n'iherezo ry'ubu buzima ko butarangirira hamwe isi, ariko hari aho turiko turaja. Urakoze kubw'amajambo yawe. Ndasengeye umuntu
ariko aravuga mu mutima ngo ndatsinzwe, ndakeneye kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami ndamusengeye ngo umugirire neza, mwami ndamusengeye ngo ikiganza cawe kimubeko, mpwemu wawe yera abandanye amwigisha ku vyawe no ku majambo yawe y'ubugingo. Utugirire neza mwami, udushoboze kuba abakristo bo mu mitima, udushoboze kuba abakristo bagushingira intahe muri vyose. Twuzuze mpwemu wawe yera adushoboza, kuko atankomezi twe dufise zo kubikora. Hari igihe nshaka kugushingira intahe bikananira, hari igihe nshaka kukuvuga bivanye naho ndi bikanka ko ndakuvuga uko nari nkwiye kukuvuga. Ndasenga mwami ngo nyambike izo nkomezi, ndasenga mwami ngo ushoboze, ndasengera n'undi mwene data wese dufatanije muri iri sengesho ngo umugirire neza, nawe nyene umwambike inkomezi ziva kuri wewe, nawe nyene umwambike ubushizi bw'amanga buva kuri wewe. Mwami ndasenze ngo ubane natwe muri vyose, utugwanirire intambara tugenda duhura nazo muri iyi si, uduhe kunesha muri vyose, kuko twumvise ko tugufise turabanesha, tugufise tugendera mu ntsinzi. Urakoze mwami, urakoze kubw'amajambo yawe, ubandanye kutugirira neza muri vyose, kandi ubandanye kudukomereza ivyizigiro dufise muri wewe. Icubahiro cose kibandanye kibicawe, ndabisenze nizigiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Turarangije, ndabashimiye mwebwe mwese mwankurikiranye uno munsi. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.